41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabahaye amahoro n'ikaze mwese abakunzi ba BBC Gahuza miryango muri kino kiganiro cacu cyo kuri wa gatanu itariki 27 z'ukwezi kwa gatatu muri 2020. Izi ni zimwe mu ngingo zikigize. Umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson yagiye mu gitigiri cyamaze kwandura umugera wa corona gikomeza kwiyongera hirya no hino ku isi. Mu karere ka Afrika y'ubuseruko abashikiranganje b'amagara y'abantu b'ibihugu bigize iyo muryango bumvikanye kuzokorana mu mugwi umwe mu kugwanya ico kiza, bakazoshiraho n'uburyo bazokoresha. Ibi none bizoshoboka mu gihe imigenderanire hagati ya bamwe muri ivyo bihugu atari myizijana kwijana muri iki gihe. Ariko ibihugu by'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba bisanzwe bigira inama, ntabwo inama zigeze zihagararana mbere y'iki cyorezo cya coronavirus. Inama zarabaye, inama z'abakuru b'ibihugu zarabaga, inama z'abaminisitiri zarabaga, n'inama z'abatekinisiye zarabaga. Uburundi ni kimwe mu bihugu bike bitarabonekamwo uwo mugera wa corona, mu gihe bamwe mu bategetsi bamaze kuvuga yuko ivyo vyaturutse kuko bisunga Imana. Hari umwe mu bashinga amateka b'ico gihugu atemeranya nabo. Nuri kuraraba amaba mu gihugu ugaharura buzuye amasengero, none iyo ntiyumva ntavyo no kwemera. Turatunzwe gusa n'Imana kwitukunda idafatiye ku masengesho kubera ko tugowe. Umushinga amateka Fabien Banchirya nino turamwumva mu kanya mu buryo burambuye. Mu Burundi kandi ibitaro vyigenga Kira Hospital vyasavye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ibikoresho byo gupima uwo mugera kugira ngo bimara amazinda kuri kubagwayi bamwe babona ko ibimenyetso. Tubafitiye n'ikiganiro baza muganga. Muri iki kiganiro gihagarikiwe na Mark Niyonkuru. Imbere yo kuja kw'idonido y'ivyo vyose reka mubanze mutega amatwi amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC. Uyu munsi muyashikirizwa na Jacques Niyitegeka. Ministre w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson abaganga basanze yaranduye indwara ya COVID-19 iterwa n'agakoko gashya ka corona. Mu buryo bwa video akoresheje urubuga rwa Twitter, bwana Johnson yavuze ko afite ibimenyetso byoroheje by'iyo ndwara. Yavuze ko akomeje kuyobora ibikorwa bya leta byo guhashya iyi ndwara, ariko akabikora ari mu kato mu biro bye bya Downing Street. Ministre w'ubuzima bw'Ubwongereza nawe Hancock nawe abaganga basanze afite iyo ndwara. Abantu bamaze guhitanwa na coronavirus mu Bwongereza biyongereyeho hafi 1/3, maze umubare wabo ugera kuri 759. Mu munsi umwe ushize gusa hafi abantu bashya 3,000 nibo babaruwe ko bayifite. Ministre w'intebe w'Ubufaransa Edouard Philippe yatangaje ko hatewe impungenge n'umubare uri hejuru cyane w'abantu bandura indwara ya COVID-19 mu gihugu cye. Avuga nyuma y'inama ministre bwana Philippe yavuze ko icyorezo cyatangiriye mu burasirazuba bw'igihugu ubu kirimo gukwirakwira mu nkengero z'akarere ka Paris. La situation sur le plan sanitaire est une situation ibintu bimeze nabi mu rwego rw'ubuzima. Abamaze gupfa mu masaha 24 ni benshi. Tugomba kuvuga ibintu uko biri. Turi mu kibazo gikomeye kizamara igihe kitazabonerwa umuti vuba. Tugomba gukomeza umutsi, tugakomeza kugihagurukira dushimitse. Abandi bantu 360 bahitanywe na coronavirus batangajwe ejo kuwa kane, maze umubare wabo uriyongera ngo mu Bufaransa. Muri Espanye ho umubare w'abantu bamaze guhitanwa n'indwara ya coronavirus iri hafi kugera ku 5,000 nyuma yaho mu munsi umwe biyongereyeho 769. Abategetsi bavuga ko abantu 464 barimo kuvurirwa mu byumba by'indembe. Mu bo iyo ndwara imaze guhitana harimo umwana w'imyaka 15.
ingamba ibihugu byafashe nako zirimo akato n'izindi ngamba zigamije gukumira ikiza cy'indwara ya coronavirus zizagira ingaruka zikomeye ariko z'igihe gito ku bukungu bw'ibihugu byinshi bikomeye. Ibyo ni ibitangazwa n'umuryango w'ubutwererane bushingiye ku bukungu n'iterambere OECD. Uyu muryango kandi utanga impuruza ku ingaruka ku nzego z'ubuvuzi zizarushaho kuba mbi. Ni inkuru ya Theo Leggett mugezwaho na Robert Patrick Misigaro. Ikigo OECD cyasanze buri kwezi ibihugu bitunze bizomara biri mu bihe bidasanzwe byo gutava muhira, ubutunzi bwavyo buzohomba ibice 2%, kandi vyinshi muri ivyo bihugu bizoshika ku rwego rwo kudindira ku butunzi. Ariko kandi ico kigo cyashimangiye yuko izo ngingo ari nkenegwa kugira hirindwe amahano ahambaye kurusha, arimwo gutabagara kw'inzego z'amagara. Ivyo navyo bikaba vyogira ingaruka zitagira uko zingana ku butunzi. Ico kigo cyasavye ko hafatwa ivyemezo ruhasha mu guhangana n'ibibazo by'ubutunzi biri imbere, hamwe no gukorera hamwe kw'amareta mu gufasha ibisata vy'abikorera ivyabo bizokwisanga mu ngorane zitoroshe iki kibazo c'amagara n'icahera. Muri Afrika y'Epfo abantu batangiye gukurikiza ku buryo butandukanye amategeko y'akato igihugu kirimo kubera indwara ya coronavirus. Na akato kazamara ibyumweru 3. Abantu benshi bakurikije amabwiriza bahawe kuguma mu mago yabo usibye gukora ingendo za ngombwa, ariko imbere y'amaduka manini agurisha ibyo kurya habonetse imirongo miremire mu migi minini muri icyo gihugu irimo Johannesburg na Cape Town. Mu duce dukenye dutuwe cyane, igipolisi cyasabye abahatuye gusubira mu mago yabo. Hari abagabo 2 bashobora gushinjwa icyaha cyo kwica kubera kwanga kwishyira mu kato, kandi barasanganywe indwara ya COVID-19. Igihugu cya Afrika y'Epfo cyatangaje abantu ba mbere bishwe n'iyo ndwara 2. Leta ya Chad yashyizeho amategeko yo mu bihe bidasanzwe mu duce two mu burengerazuba bw'icyo gihugu nyuma y'igitero cy'intagondwa zigendera ku matwarakazi y'idini ya Isilamu zo mu mutwe wa Boko Haram cyahitanye abasirikare barenga 90. Aya mategeko mashya ahitwa Furi na Kaya aha uburenganzira abategetsi baho kuba bashobora gukumira ingendo z'abantu, bagafunga ibikorwa by'ubucuruzi ndetse bagasaka no mu mazu. Mu ntangiriro za kino cyumweru Perezida Idriss Deby yasuye ahagabwe icyo gitero mu ntara ya Lak, maze yizeza abahatuye kubaha igisubizo bidatinze. Nicyo gitero cya Boko Haram cyaguyemo abantu benshi kuva aho ibitero byayo bitangiriye kwambuka imipaka ya Nigeria hashize imyaka myinshi. Urakoze Jacques Nitegeka kuri ayo makuru ya BBC. Mu kiganiro kirambuye duhere hano mu Bwongereza, umushikiranganje wa mbere Boris Johnson yavuze yuko yagaragaye ko ibimenyetso by'umugera wa COVID-19 mu masaha 28 ashize, ariko ngo bitamukariye cyane. Muri ibyo bimenyetso harimo kuduza umucanwa no gukorora. Muri kino gihe bwana Boris yagumye ukwa wenyene ku kirimba iwe Downing Street, ariko rero yavuze yuko azobandanya kuyobora igikorwa ca leta co guhangana n'uyu mugera akoresheje uburyo bw'itumatumanako bwa video conference. Naragize ibimenyetso bitoyi vya coronavirus, anovuga ubushuhe n'inkorora ibandanya. Hanyuma bivuye ku mpanuro y'ubujejwe igisata cyo kwa muganga, naciye nipimisha. Ibipimo vyerekana ko mfise umugera. Rero ndiko nkorera muhira, nishize mu kibanza ca jenyene, kandi iki ni ikintu ciza co gukora. Ariko sinkekeranya ko kuneza twahawe n'ubuhinga bwa none mbandanya mvugana n'abarongoye abandi dukorana mu kurongora uyu mugambi wo kurwanya ikiza ca coronavirus. Ngomba gushimira mwese muriko muritanga mu kurwanya ikiza ca coronavirus, ego cane imbere y'abandi bose, abakozi b'intore bacu bo kwa muganga. Boris Johnson hano mu Bwongereza rero ibitigiri by'abamaze guhitanwa n'uwo mugera bigeze ku 759, n'abamaze kumenyekana yuko banduye ubu bageze ku 14,579. Muri abo harimo n'umushikiranganje w'amagara y'abantu Matt Hancock, nawe nyene yatangaje yuko bamusanzemwo uwo mugera.
mu karere mu gihe ibiharuro by'abanduye iyo ndwara bikomeza kwiyongera mu Rwanda umushikiranganji w'amagara y'abantu ubushikiranganji nako bw'amagara y'abantu bumenyesha yuko abasanzwe mu bitaro bagenda boroherwa ndetse ngo hariho n'abashobora gusezererwa vuba. Ibipimo byakozwe ku bagwayi babiri bageze mu bitaro bwa mbere bakekwa ko coronavirus ngo vyerekanye yuko ubu atabugwayi bagifise ubu rero bakaba bashobora gusezererwa. Ubwo bushikiranganji buvuga kandi yuko bumaze kubona abandi bantu bagera ku 1,000 bagize aho bahurira n'abagwaye. Ubwo bushikiranganji bukavuga yuko bukomeza kubakurikiranira hafi. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na Jean Claude Mwambutsa ari Kigali. Jean Claude, uretse abagwayi havugwa n'abandi bantu ngo benshi baronderwa n'inzego z'amagara y'abantu kugira ngo barabe yuko batoba baranduriye mu guhura n'abamaze kumenyekana. Bimeze gute? Ni ibyo Florentine umushikiranganji ushinzwe ubuzima yavuze ko ku bantu bari bamaze kugaragara ejo bakiri 41 hari hamaze kugaragara abantu bagera ku 1,000 bahuye nabo bagize aho bahurira, kandi ko abo bantu bari bakomeje gushakishwa ndetse ko benshi muri bo bari bamaze kubatahura, bakaba batangiye kubapima ngo barebe ko haba harimo abamaze kwanduzwa n'abo bantu. Hanyuma uretse abo ibivugwa ko abamaze kwandura mu mavuriro yo mu Rwanda biganjemo abanyamahanga ndetse yuko hari na benshi bindiye mu Rwanda bavuye i Dubai, ico inzego z'amagara y'abantu zigisobanura gute? Nibyo koko Minisitiri w'Ubuzima yavuze ko abantu bamaze kwandura kugeza ubu ngubu barebye ku rugero rujya kuri 90% ni abanyamahanga, hanyuma bakabamo benshi bavaga koko mu mujyi wa Dubai. Akavuga ko kuba Dubai ari ikunze kugaruka byatewe n'uko ari ihuriro ry'ubucuruzi mpuzamahanga, kandi n'abanyarwanda bahisemo gutaha mu gihe ikibuga cy'indege cyari kimaze n'imipaka yari imaze gufungwa, bakoraga ibikorwa by'ubucuruzi, bakaba barahuye n'abo bantu benshi baturutse imihanda yose ku buryo bitatangaza Dubai baye agace kagenda gaturukamo abantu banduye. Aho tubona hirya no hino mu bindi bihugu batangaza ibiharuro, hari aho bavuga bati ibiharuro biriko birasa n'ibidakomeza kuduga cyane, byagabanutse canke biriyongera. Abashinzwe amagara y'abantu bavuga yuko ubugwayi buhagaze gute muri iki gihe? Nta mpungenge abanyagihugu bagira ku biharuro bikomeje kuduga? Ku bijyanye no gukumira cyangwa kugabanya imibare y'abandura, nta gisubizo gifatika gitangwa, gusa umushikiranganji ushinzwe amagara y'abantu akavuga ko kubera ingamba zafashwe zo gufunga imipaka yose y'igihugu bigatuma nta umuntu wakongera kwinjira avuye hanze, bitanga icyizere cy'uko niba nta muntu uvuye hanze ni uburwayi bushya kandi n'ab'imbere bakaba bari kugenzurwa, bishoboka ko mu gihe runaka abarwayi bagabanuka, imibare ntiyongere kwiyongera nk'uko tubibona ubu ngubu. Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Gahuza miryango ibagejeje ku isaha imwe iburi minota 17 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turerekeza mu Burundi. Turakomeza ku makuru yerekeye ikiza ca coronavirus, twerekeza i Bujumbura mu Burundi aho ibitaro vyigenga bimaze kwandikira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bisaba ko bwo bironsa ibikoresho bifasha mu gupima abagwayi babagana kugira ngo abaganga bamenye neza nimba muri bo atabo baba bafise ubwandu bw'umugera wa COVID-19. Ikete ririko umukono w'umuyobozi mukuru w'ibitaro Kira Hospital ryarungikiwe ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, rivuga yuko ivyo bitaro bimaze kubona abantu baza bafise ibimenyetso bishusha n'ivy'ubugwayi bwa coronavirus, gutyo ngo bakaba bakeneye ivyo bikoresho kugira ngo bimara amazinda kubaje babagana bafise bene ivyo bimenyetso aho gukomeza gukekeranya. Mark Niyonkuru yadusomeye ibiri muri iryo kete.
iryo kete ry'ibitaro kira hospital rimenyesha ko haheze indwi zitatu bironka abantu bikekwa ko baba baranduye umugera wa coronavirus. No ku munsi w'ejo ivyo bitaro bimenyesha ko vyakiye abantu batatu biboneka ko berekana ibimenyetso vy'uwo mugera. Abo bantu bakaba barungikiwe igisata c'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kijejwe gutabara vyihuta. Ivyo bitaro kubera bisanzwe biri mu bitaro bikomeye kandi bifise abaganga b'abahinga banonosoye ibijanye n'amagara y'abantu, bisaba ko vyohabwa imiti yo gupima uwo mugera. Iryo kete ryarungikiwe umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya sida Tade Ndikumana. Tubajije umuyobozi atwara ivyo bitaro aremera ko ari bubanditse iryo kete. Muganga Sahabu Christophe ariko yanse kugira ikindi avuze, akamenyesha ko iryo kete ririmwo ibijanye n'ubuhinga bwakozwe n'ibitaro. Twanashatse kumenya icyo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi bubivuga ko, turanabahamagara turanabandikira gushika tuje muri studio ntibari bwadusubize. Leta y'u Burundi imaze iminsi ivuga ko ata muntu n'umwe aramenyekana ko yanduye uwo mugera wa coronavirus, ikaba yafashe ingingo zo gukumira ico kiza harimo kugara imbibe n'ikibuga c'indege. Arakoze Mark niyo nkuru. Tukivuga ku kiza ca coronavirus rero dukomereze mu Burundi nyene, aho umwe mu bashinga amateka b'ico gihugu avuga yuko atemeranya n'amajambo aheruka gushikirizwa hano kuri BBC n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu ku biraba uburyo bariko baragikumira. Umushinga amateka Fabien Banchijanino avuga yuko kubona umuvugizi w'umukuru w'igihugu Claude Ndenzako Karegwa yaratangaje yuko igituma uwo mugera wa corona utarashika mu gihugu aruko bisunga ibisabisho, we abona yuko ngo atari byo. Yasobanuriye rero impamvu. Fabien Banchijanino: uravye ibintu biri mu gihugu c'Uburundi no munsi, ubwicanyi bukorwa mu mpande zose, abantu bakaba buzuye amasengero, bakagira ibikorane vya minsi yose, ntibasenga, sinzi ikindi bariko barakora. None ariko naho muvuga ko badasenga, nuno munsi umugambi uri ku butegetsi byari bitegekanijwe kuja mu masengesho yo gushimira Imana barayishira imbere. Jewe ndabizi ko nababanyi permanence yabo hafi yaho nkorera, yaho mba nanje, atari kutubuza kurengana uri kuraraba amababa mu gihugu ugaharura buzuye amasengero. None iyo ntiyumva ntavyo no kwemera. Turatunzwe gusa n'Imana kwitukunda idafatiye ku masengesho kubera ko tugowe. Ariko ico cuko uvuze uti abarundi batunzwe n'Imana co muragihuriza ko ngira ngo nawe nyene yaragira ati corona iza canke itaza Imana iratubona. Ega Imana iratubona mugabo kubera amasengesho, no kubera imbabazi zayo. Nta ngingo z'ukuri zafashwe zo gukinga nk'abindi bihugu turiko turabona. Mu bisanzwe abashinga amateka bari kuba barakoranye bagafata ingingo, bagashinga n'amafaranga yo gukinga ico kiza, batayafise bakayasaba amakungu canke tugaterera. Ejo tuvugana n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yarasubiyemwo avuga ati ingingo zirafatwa izikenewe ku rugero tubona tugeze ko go gutangiriza, kuko nta mugwayi n'umwe araboneka mu gihugu afise umugera wa COVID-19. Ni vyiza cane, turabikenga ko atamugera wowe urashika muri kino gihugu, mugabo uravye abantu bataha bakaca bajanwa gupfungirwa nk'imbohe, bakajanwa mu mashuri abana bavuyemwo, bakajanwa mu mahoteli batazoronka ico bayariha n'ubukene bafise, birateye isoni. Ntimwumva none za ngingo mwariko muravuga ko atazihari zafashwe ko zihari, kuko urumva ko hari abantu bashiguka babonye. Sibe nizo, izo nimbi. None ugira ngo nizo ibintu biko birafata, eka sizo. Ivyo kuvuga yuko atakiriko kirakogwa mugabo vyo ngira ngo sivyo. Gupima barapima. Ndengeje urugero mugabo bikaba ku rugero ruto. Umushinga amateka Fabien Banchijanino twavugana ari mu Burundi. Twavuganye rero ku munsi w'ejo kuwa kane. Abashikiranganje baderwa amagara y'abantu mu karere ka Afrika y'ubuseruko hamwe n'abajejwe imigenderanire muri ako karere barumvikanye gukorera hamwe mu mugwi ujeje gukurikiranira hafi ubugikiza ca coronavirus kiriko kiragwanywa muri ako karere. Bateganya kandi no kwegeranya uburyo buzobafasha muri ico gikorwa. Mu bindi bumvikanye muri iyo nama yabaye hirya y'ejo ku munsi wa gatatu harimo
kwagurana ko uwo mugwi w'abahinga baserukira ibihugu by'ako karere bagashiramwo userukira buri gihugu bazoja barakorana kenshi kugira ngo bihweze aho ibintu bigeze. Umunyamabanga mukuru mu bushikiranganji bw'imigenderanire akaba ari nawe arero akarere ka Afrika y'ubuseruko mu Rwanda yari muri iyo nama. Olivier Nduhungirehe yabanjije kunsobanurira uko uwo mugwi bumvikanye gushiraho uzoheza ugakora. Hari komite y'abatekinisiyen bo mu rwego rw'ubuvuzi bo mu nzego z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba izagurwa hakajyamo n'abahagarariye ibihugu kugira ngo noneho duhurize hamwe ingamba yo gukomeza guhashya iki cyorezo. Muri uko guhuriza hamwe harimo no guhana amakuru hagati y'ibihugu. Ibi byo bizokorwa gute? Ibyo ngibyo bizakorwa hakurikije cyane cyane iyo ado komite navuze. Bazajya bahura kenshi ngira ngo nka rimwe mu minsi 2 cyangwa mu minsi 3 bahanahana amakuru, hanyuma n'ibinaba ngombwa ahubwo banasabe yuko abaminisitiri bakongera guhura kugira ngo bafate ibindi byemezo. Uku guhura kuzokoroha ko tuzi yuko bimwe mu bihugu binywanyi by'uyu muryango bisanzwe bifitaniye ibibazo by'ubwumvikane no gukorana. Ariko ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba bisanzwe bigira inama, ntabwo inama zigeze zihagararana mbere y'iki cyorezo cya coronavirus. Inama zarabaye, inama z'abakuru b'ibihugu zarabaga, inama z'abaminisitiri zarabaga, n'inama z'abatekinisiye zarabaga. Rero ntabwo murabyizeye nko guhana amakuru ko nko hagati y'u Rwanda na Uganda bishobora koroha canke hagati y'u Rwanda n'u Burundi? Ntabwo ari uko hari ibibazo muri uyu muryango ko n'inama no ku zindi ngingo zose, zaba ingingo z'ubukungu, ingingo z'imibereho myiza y'abaturage, ingingo z'ubuhinzi, abaminisitiri n'abatekinisiyen barahuraga. Rero no kuri iki kibazo kijyanye n'ubuzima naho ni ikibazo kitureba twese. Ntabwo iyi virusi irobanura igihugu cyangwa abantu runaka. Rero twese turi hamwe kugira ngo turwanye iki cyorezo, kuko iyo kigeze hamwe gishobora no kugera ahandi kubera ko hari urujya n'uruza rw'abantu muri uyu muryango. Ku rujya n'uruza rw'abantu n'iki kibazo mwarakivuze mu nama mwagiranye yuko abaserukira ibihugu byabo bo kwitegereza yuko abanyagihugu babo bari mu gihugu kibanyi kumbure baba barafatiranywe uko bamerewe n'uko bakurikirana kugira ngo ntihagire ibibazo bagira. Icyemezo cyarafashwe kiri mu itangazo twasohoye yuko abanyagihugu ba kimwe mu bihugu bigize uyu muryango basigaye mu bindi bihugu kubera ibyemezo byafashwe byo gufunga imipaka bahabwa ubufasha na za ambasade cyangwa se commissions z'ibihugu baturukamo kugira ngo baborohereze kugerayo aho bajya niba bibaye ngombwa. Nta bihugu byo byarakigize ko impungenge kumbure nkaho uyu mugera wa COVID-19 utaragera bakaba baranugaye n'imbibe. Ibi babivuze kwige? Twebwe turavuga abantu basigaye mu bihugu runaka, mu bindi bihugu bitari ibyabo, bakaba ubu ngubu uyu munota tuvugana baraheze muri ibyo bihugu. Abo ngabo rero nibo tuvuga bagomba guhabwa ubufasha na za ambasade zabo. Hari uburyo butandukanye, hari igihe bashobora guhabwa ubufasha kugira ngo bagereyo bajyaga, cyangwa se bakahabwa ubufasha kugira ngo bashobore kubaho mu gihe iki kibazo turimo kizakemuka. Hari ikindi mwavuze kijanye no kwegeranya uburyo bwo gukora ivyihutirwa mu nzira yo kwikigwanya. Aya mafaranga mwahavuye mwemeranije yazova nuko angana? Aho ngaho twavuze yuko ubunyamabanga bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ndetse na buri gihugu kigize uyu muryango twakomeza nyine gushakisha inkunga. Ngira ngo hari n'inkunga twanabonye za laboratwari zimukanwa zizoherezwa muri buri gihugu mu minsi iri imbere. Hari ndetse na za kit zo gutestinga iyi ndwara 600 zizahabwa buri gihugu kigize uyu muryango. Olivier Nduhungirehe, umunyamabanga mukuru mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu. Tuje muri Uganda, igihugu kimaze guhamvya ibindi byinshi mu gufata ingingo zo kugumiza abantu mu ngo canke kubabuza uruja n'uruza kugira ngo bashobore gutangiriza ikwirakwira ry'umugera wa COVID-19. Kuva ejo haheze abantu ntibemerewe kwiyunguruza n'imodokari zitwara abantu benshi carimwe, kuja mu modoka zabo barenga 3 canke kuja ku ipikipiki ari 2, bisigura yuko bamwe bunguruza abantu kuri za bodaboda ubu batavyemerewe. Ibi rero bikazomara ikiringo c'ukwezi kose. Nabajije umwe mu basanzwe baba mu muji wa Kampala uko bavyifashemwo muri kino gihe. Mu bisanzwe nta mpungenge zihari, kubera ko icyemezo cyafashwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda
ntabwo bavuze ko abantu baguma mu rugo nk'uko ibindi bihugu byagiye bifata ibi byemezo. Hano babujije gusa imodoka zitwara abagenzi zazindi nka bisi, zazindi bita mini bisi, n'imodoka zisanzwe z'abantu ku giti cyabo zemerewe kutarenza abantu 3 n'umushoferi arimo. Ubwo bundi bita ba bodaboda ni amapikipiki yandi atwara abagenzi, ayo nayo yabujije gutwara abantu. Ariko ejo abantu bari batarabimenyera neza kuko wasangaga abapolisi bari mu kubita abantu batubereza amabwiriza. Ariko uyu munsi ubundi mu mujyi hagati wa Kampala hagati usanga abantu bagiye babyubahiriza buhoro bagenda babimenyera. None uretse kugendera mu modoka canke kuri bodaboda, aho umuntu ashobora kugenda n'amaguru ntaho yimiriwe gushika rero? No, nta kibazo rwose, nta kibazo. Umuntu ugenda n'amaguru usanga abantu bose bagenda nta kibazo, nta nkomyi, bose baragenda nk'uko bisanzwe. Iyo bagiye babagiye bagiye mu masoko, bagiye mu bikorwa by'ubuzima bwa misi yose bishobora guhurirwamo n'abantu benshi. Oya, hano uretse insengero, ahantu bita insengero nk'abayisilamu ubungubu kuwa gatanu basanzwe bajya ku muzigiti, abo ntabwo bagiyeyo, wabonaga bamwe basengera ku mateleviziyo. Ariko abantu basanzwe usanga bagenda n'izo distance, uvuga ko abantu bagomba kugenda bafite distance, usanga bamwe bagenda bafatanya. Ahubwo hano ntabwo ibyo bintu birakora nk'uko ubona ahandi bikora. Utanabizi wagira ngo ni bisanzwe, abantu bari kugenda bisanzwe. None ko tubwiye yuko abantu bahura ndetse no kufatana bakitambukira atakibazo, hari cahindutse nko kubijanye no kugira isuku mu ntoke kurusha uko byari bisanzwe, byo baravyubahiriza? Nibyo barabyubahiriza. Ubu ahantu hose winjira ugomba gukaraba, abantu ku maduka amwe afunguye, naho bacuruza ibyo kurya abantu bagenda bakaraba. Frank Mwine, umwe mu banyagihugu baba i Kampala. Dusubire mu Rwanda kwa Jean Claude Mwambutsa mu kiganiro c'inkino. Abakinnyi b'ikipe ya Barcelone ngo baba batumvikana n'ikipe yabo ku cyifuzo cyo kugabanya umushahara wabo ku rugero rwa 70% kugira ngo ishobore guhangana n'ingaruka z'ubukungu zatewe n'indwara ya COVID-19. Bamwe mu bakinnyi bahembwa akayabo barangajwe imbere na rutahizamu Lionel Messi, Antoine Griezmann, Luis Suarez na Gerard Piqué ngo nibo bari ku isonga y'abatishimiye uyu mwanzuro. Ikipe ya Barcelone ngo ntiyorohewe mu rwego rw'ubukungu kuko imikino yahagaritswe ikaba idashobora kubona amafaranga yinjiraga ku bibuga ku munsi w'imikino. Ibi kandi ni nako bimeze no ku yandi makipe. Abakinnyi nabo ngo bumvaga ikibazo ikipe yabo ifite ndetse bakaba baremeraga kugira icyo bigomwa, gusa kidashobora kugera kuri 70% nk'uko abategetsi babo babyifuza. Ibi bihe bibi birahuhurwa kandi n'iyi virusi itagaragaza ko iteguye gucisha make, dore ko Espagne ari kimwe mu bihugu biza ku isonga ibyajahajwe bikomeye. Mu Budage ho amakipe ane akomeye yiyemeje kwegeranya miliyoni 20 z'amayero yo gufasha amakipe yabo afite ibibazo by'ubukungu. Ayo makipe ni Bayern Munich, Borussia Dortmund, Leipzig na Bayern Leverkusen. Umuyobozi wa Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge yavuze ko biyemeje kugoboka mu gihe hagira ikipe igwa mu gihombo bitavuye ku mpamvu ziturutseho. Uretse amakipe, rutahizamu Robert Lewandowski wa Bayern Munich nawe ubwe yikoze ku mufuka arekura biliyoni y'amayero. Uyu akaba yiyongereye ku rutonde ruriho ibindi byamamare nka Cristiano Ronaldo, Messi na Pep Guardiola nabo batanze akayabo nk'aka. Tuvuye mu mupira w'amaguru turebe no muri tenisi. Icyemezo cyo gusubika cyangwa kugumishaho irushanwa rya Wimbledon gitegerejwe mu cyumweru gitaha, mu gihe bigaragara ko igishoboka cyane ari ukuryigizayo. Andi marushanwa akomeye nka French Open na Australia Open yo yamaze gusubikwa kubera iyi coronavirus. Wimbledon ryagombaga kuba hagati y'itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatandatu n'iya 12 z'ukwezi kwa karindwi. Imikino yose ya tenisi yari imaze kongera gusubikwa kugeza mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu bivuye ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa kane nk'uko byari byemejwe mbere. Mu mikino ngororamubiri, umunyamerika Justin Gatlin w'imyaka 38 aravuga ko yiteguye kwegukana umudari wa zahabu muri metero 100 mu mikino Olympique izabera mu Buyapani. Justin Gatlin afite umudari wa zahabu yegukanye mu mikino Olympique yabereye Athene mu mwaka wa 2004 ndetse n'imikino y'isi yabereye mu Bwongereza mu 2017.
urakoze Jean Claude Mwambutsa. Ivoni Vano y'ejo iri ku ngaruka za coronavirus ku butunzi bw'isi muri rusangi no ku banyagihugu bo mu karere k'ibiyaga binini mu buryo bw'umwihariko. Kino kiganiro mwagishikirije na Florentine Kwizera, waragihagarikiye ni Mark Niyonkuru. Tubakengurukire mwese abahisemwo BBC Gahuza Miryango, mukomeze kurindwa.